twagiye kare twige Canva. Canva ni application rero ifasha mu gukora amafoto ukagira nk'ama image cyangwa ukagira n'udukurute video amavideo magufi atari angana n'iminota 10 ibaye n'iminota 10. Ukuntu rero Canva imeze ifise ivyo bita ama template. Donc ni nk'umushinge umuntu yakobakoze abantu baba graphic designer babikoze. Bagaca baza barabiha abantu, donc nabo barahembwa muri Canva. Muga twebwe ico dukora turabikoresha. Umuntu ashobora gukoresha Canva itaguzwa amafaranga iriho version free yagusa. Iyo yagusa irafise ama limit. Urabona aka kantu mengo kariko aka kantu mengo n'agakofero k'abamizini masinzi ukabona TV. Ubu bwerekana yuko iyi template mu kuyikoresha utegereza kuba wishuye amafaranga. Ariko nk'iyi nta kifise. Umuntu wese ashobora kwinjiramwo na yakoresheje Gmail iwe akinjira kuri site bita Canva. Ngenda ikwerekeye iyo site yitwa Canva naze bagenze kone. Turabona bikwerekera Canva ukacubira ukuye iye bashaka kuyikoresha kuri gusa umuntu agiye ahitwa kuri canva.com Canva okay kuri canva.com ni abantu bagiye kuri site www.canva.com bashobora guca bayibona bukinjiramo muri Canva kubuntu ukoresheje na Gmail yawe ariko uzokoresha iyo nyene izi template ndakweretse zidafise utwo tuntu zitaba zifise ndakwereka template okay izi zitaba zifise aka kandi umengo n'akabayisiramu nk'iyi wayikoresha niyo wayikoresha ku buntu niyo wayikoresha batishuye ariko nk'iyi iba ifise akantu kuvuga aba ari version 4. Muti rero Canva rero kubira ikoreshe uyikoresha gute ubanza kuba wiha intumbero wavuga uti je nshaka gushira ibintu kuri Facebook nshaka kubishira kuri WhatsApp nshaka kubishira kuri Instagram bivanye na platform rero wewe uza gukoresha naha baratwereka amakategori yabo dukoresha ari poste kuri Instagram iracanga ikibita whiteboard ni tableau uri gukoresha nk'inama ukavuga uti ndashaka yuko nandika ni karamu ukazurandika ni karamu ibintu nkuko uri kuri tableau ini bakoresha donc whiteboard ni bifise kaba gafise ikaramu none uri kurandika nk'ubu ushobora gukoresha ikaramu kuko ntaheze hafi iyi ni whiteboard okay nozeye iyindi metrand twari tugeze mu template okay hariho document iyi irimo document ushobora gukora ukazoyisohorera muri Word cyangwa muri PowerPoint ushaka presentation kuko ne presentation abantu zo kwereka muri PowerPoint ushobora kuba wikoreye muri document rero ushobora kuyisohora muri PDF ukayisohora muri ibyo gusohora ndaza ko biberekane twashika presentation nayo nirakora ushaka kugira ama presentation muri ukayisohora muri PowerPoint nayo bamwe bagira amanama haba kuri Zoom haba muri gukoresha projecteur iyi Instagram twayibonye story ushaka gushira akantu kuri status ya WhatsApp canke kuri Facebook canke kuri Instagram ukoresha iyi forum ufashe iyi nayo sheet ni nka Excel isohokera muri Excel iyi sheet yego flyer nayo ni ama affiche uzosanga bamanitse ahantu canke batanze
abantu bimirije kugira amanama usanga bagize ibintu nk'ibi bafisha ati twimirije inama n'amafurayi. YouTube thumbnail ni cagiye ku ma YouTube uzosanga naho handitse ko ikintu ukabona bacafye ko umuntu bace bamubandika waja kugura video gaci playing mugabo ico kintu cyo kukibona kaka image rero abantu babona kugira ngo YouTube ise neza niko bita thumbnail nga. Video nazo zifise forma nyinshi niwafyonda kuri nitwafyonda nga kuri video iratubwira kuza kukubaza ushaka video imeze gute. Donc aha aye format standard bavuga yuko ari n'amapixel, donc biri mu mapixel ivyo bita 1080x1920 nuko bivanye urayikika cyangwa yihagarika. Ahanini video zamazi zisa n'inzinga ama video ya masa na nameze ku mucyo yihagaritse urayikika. Iyo kuri Instagram iyo abari kare Instagram twabonye ibintu post yo kuri Instagram abari imeze nka kare, ariko iyo kuye video ushobora kuyihindura. Ndakwereka nitwamara kugurura ushaka gukora logo ushobora gufyonda ngaha aye ugacagura amarogo ukeneye kwadabuta. Murabona abantu bakora amarogo agaca afata nk'aka agafuramwo utuntu dukeya akaba arahejeje gukora mu mwanya mutoya. Ico ciza ca ntuze kandi ubu yemerewe kuyikoresha nta copyright kuko uba wewe warayigutse kugira ngo uyikoreshe intuze ico ukura ngaha ubucemerewe kuyikoresha. Kiretse byo hari uburyo ushobora kuvuga uti rogo yarakoze ahandi ukabireka kuyikoresha mugabo ubu yemerewe kuyikoresha. Business card ni carte de visite twa carte abantu bagenda baha abantu bari ku manimero yabo ngira amaze kutubona tumaze ko foto ndatuzi utu carte de visite rero benshi badukorera muri Canva mu minota 10 gaje kwikora kacereza umu imprimere agaca soho caka cayigurira ka Epson akangimante bita Epson akakagura agaca disohore ama carte de visite baturahereza abantu iba yabikoze umwanya muto cyane. Kera tutarabimenya twakoresha iyo bita Photoshop canke yindi twakoresha yitwa Publisher. Ni yanuze Publisher nayo nirabikora. Mobile phone mobile zani Photoshop na Publisher na Photoshop zirahana amakuru. Donc uhera kuri Photoshop ugahereza ntuze Publisher zose zirakeneranira. none Canva rero ica zose zikuvura zose. Canva no yifata ko ari Photoshop irimo Publisher irimo PowerPoint irimo Adobe Premiere ne zose wavyimviriye Canva yafashe ko byose yazigize hamwe. Je nkibona Canva narayanse bwa mbere kuko namenyereye Photoshop nabona umengo n'umuntu aje gupirata ukamengo n'ibintu bizoca birengana. Ariko uko umanya ugira navuga nti nta buhinga burimwo gukora video nkabifata umwanya kabona umengo n'uguta umwanya, ariko mu nyuma nahavuye mbona iciza cyayo maze kubikoresha kuko ufise Canva ushobora guca amafaranga menshi kuri internet. none ubuje ko ngiye kwiga Canva ntabwo ishora gusanga barahinduye barayikubiyeho kandi ariyo namaze kwiga nkamenya. Iciza rero cyo kucukugira cyo kwiga Canva nuko nkubuye uri muri version pro to nkaje umuntu abayishuye amafaranga. Ndabibutse ko kugira ngo umuntu yinjire atanga amadolari 50 kugira umuntu amushira mu iyo winjiye amafaranga amadokima yose wakoze umwaka wose aguma yistokamo nga n'iyindi myaka yose izogumijamo. Nimba wimvira ko Canva yo hagarara ni nkuko kwimvira ko Facebook izohagarara, ni nkuko kwimvira yuko na Google izohagarara. Ni product irihe online kandi iri professionnel y'abanyamerika yemewe maze imyaka myinshi ikora. Ifise ama version nk'abantu ku mashuri bo bumengo barazemera kuzikoresha. Timu yo ku banyeshuri ni make. Nta ntungenge. Ikindi naco amadokima ubikamwo abayizewe ko wayabitse. none Canva c'est quoi, c'est anglais ou bien c'est français? Ibyo zina nta etymology yayo sinayize vraiment. Nzi ko yitwa Canva gusa nayibonye uko nyene mugabo je nayigishijwe
nayigishijwe n'abakozi bo muri Facebook bariko batwigisha ingene bagira digital marketing bayinyerekamwo nari narayase jewe bwa mbere mugabo ncasanga ni incontournable ni utagira kamva fait ubu ntaho vuga ngo online abantu bari online bategetswe kuba bafise kamva. Okay. Hama invitation babandi bagira ama invitation y'ubukwe abagira ama faire part urabona bose bakoresha Canva wowe ukabona design nziza ukimvira iyo yakoreye basanga nta handi atari muri Canva. Ama invitation nge turakindi social media rero social media iyi irimo byinshi hariho social media hariho ziravanze no kwimvira ivyo ushaka gushaka kuri Instagram kuri Facebook kuri TikTok icyo ugomba gukora rero bivana n'ico ushaka uravuga uti nko kuri nkiyiye uyibonye ari kahaye nk'uko uramenya ko ari Instagram ukabishira mu mutwe nawe ubwo tobuze bya biharuro bavuga ngo discadre pixel n'ibiki umenya yuko ari impande zine zingana iyi ni Instagram ikora no kuri Facebook. Hama yukeneye iyo kuja kuri TikTok ucurondera ihagaze imwe ibihagaze donko ngaturabe nka TikTok nano ngaharindira turabe TikTok nene ngira turaza kuyibona ngaha. Social media okay hano maza TikTok resume ni kuvugana nka CV ahantu bakeneye gukora amaseve n'amakarte atandukanye ubukarte amaposta bwabundi bwa carte postale amakorage amafoto usanga ari ushaka nk'amafoto 5 canke 6 kunze mu muryango. Okay manika ku gihome uyu wayashaka kuri aho usanga bashize nko kuri Instagram cyangwa bakayabika ahantu uvase ngaho gasukushamo nk'akarero ukafata nk'ifoto zikameru asanga ari ifoto y'umuntu ngaho y'abana urabona ukatushishamo amafoto zitandukanye ushaka kuyimanika rero mu nzu canke ukayishyira ku mbuga zitandukanye. Niyo turatwara pigeze kuri Collage Facebook profile picture burya urabona abantu bashira ku Facebook bashira ko nunzi foto canke kuri tele kuri hose amano yose ari haba no kuri WhatsApp urabona ibya foto bashiraho irafise norme yayo nayo niyo bashaka kuri Facebook rero nayo nabari kare nico kimwe nanuze na yayinde kuri Instagram yego ngiye ifise forma yayo bana amabana nayo amabana ni kakandi bashira inyuma akava ija kuri nyuma canke babandi bari kubagira inama ya Zoom hari gihe mushaka yuko muzosigarana amajwi meza na image nziza kuri Zoom mushaka kuvuga muti uno munsi twese tugomba gushira ko image is this usanga zisa neza abantu bari kuri Zoom mwabitsa ama video mukabikasa neza mwakoresheje background imwe abantu bose bari kuri Zoom mukabwira ati uyu munsi background muzokoresha izo isuku iki na LinkedIn background kuma LinkedIn hose bashiramo ama papier en tête babandi bakora bandikana amakete n'abantu rero ko bageze n'abashobora kuvuga ati muri telefone yanje shaka image yane isa neza nabana barabikora ama graphique barabikora ama newsletter babandi baronka ubutumwa kuma email yabo uyabona ushaka kuyipreparira ngaha agaca yihinduramwo agaca yirukira abantu newsletter ama message video ibi ni bishasha bagenda bashiramo. Pinterest ni platform y'aba artiste benshi bakunda gukoresha Chapa kutu. Chafuye. Jambo jana no. Kenda mwe mnavugana na Esther. Nyimba ya food. Aha ama vya pin urangongeye imeze mashiri. Okay
umuvyeyi muri mm, Pinterest nayo ni social media nayo bashaka amamodere bajya bagira irimo byinshi nayo amajardin ngene bagira amacostume ku mamodere kugira sinzi ushaka kuba yize Pinterest ni ikoreshwa n'abartiste benshi na TikTok nayo nigezweho ni foruma rero ya TikTok ibihagaze iyi ni video ibihagaze Instagram picha nayo niyo kuri Instagram bashaka yuko donko umuntu agira ibintu biri professionnel iyi ni ziba zimeze kurabona ifoto nk'upfa ucishize ushaka yuko umuntu ayibona nyine gacisa neza mama turabe tugeze ntungana turaza ko dushe tutangura tugire ntuze Twitter header yo hejuru kuri Twitter animation social media animated bahandi so utujambo dutamba LinkedIn profile email header abantu bashaka kugira email isa neza story yo kuri Instagram proposal ni nka aba bashaka kugira umuntu agomba kugukorera nka website ugomba gukorera nk'umuntu ama website cyangwa ushaka gukora isoko kanaka ucokoresha iyi proposal Facebook post ibyo ushaka gushiramo nka image ushaka gushira kuri Facebook infographic ni nk'abandi bagira ubuntu bw'ururap bumwe hari umuntu umwe guhagarara usanga buteretse mu ma office y'abantu bakoresha ka album cover ushaka album yo kuri ku masede okay ibinyamakuru kuri page ya mbere bakoresha iyi video yo kuri ad ni advertisement babundi ugurura social media ukabona abantu batanguye ibintu byo kugira akantu kukona aka video karaje ni vyama ad bavuga so kuri LinkedIn desktop wo turayirenganya ufite ikibazo kuri infograph iyo infography nkako ni nkaka bayakoresha chaka okay magazine naho ni ibinyamakuru ibinyamakuru usanga bijya basohora bashobora gukoresha iki cyambere ama desktop wallpaper ni icyo ushaka ko kiguma kiboneka kuri mashini yawe harfa ikini ad ni harf page ni gachashi wanje Facebook found laser cover ushaka gusaba ifashanyo ufite wenisha ugasaba ifashanyo kuri Facebook aka cover ukoresha ka ubu image ufite ko nkuko baca bavuga template bwabyo ugacaguramo kamwe nawe ugakoresha muri fundraising yawe muri gusaba ifashanyo kuri Facebook mwe twari tugeze kuri brainstorm akani nk'incamake tu brainstorming bagashiramo ibintu bushasha ni nk'utuntu ushaka kwigisha organigramme y'iwanyu canke donka ibintu wigisha bifise nk'ibintu by'amapiramide bya bindi usanga abantu baba bigisha donka ukoresha nk'ibi kandi nk'akarero ukasubira mu naka donka urabibona babikoresha kenshi mu ma presentation brainstorm incamake y'ibintu Instagram ama brochure ari nka mu kirundi twavuga ko ari mu gifaransa twavuga ngo na deplier brochure website ID n'ubukaranga muntu bujya buba bugezweho biometrique ushaka bakoresha uwo ID umwe bakoresha mu buzima badge agezweho mu yakati nahabakorera abamizi n'abayakorera bafite imbere yo kuyikoresha ama YouTube banner
amasitati yo kuri WhatsApp, mariya yo kuri ntuze, amafagitire, amasertifika, ama website ushaka kugira ntuze wicapa ngene ushaka kwisa. Ni ukuvuga ngo iyi ni baregereje byose. Ubu rero turavuga tuti tugomba dukora iki? Nk'akantu kintu ushaka dukora yatugirire ko pratique. Certificate ni yani certificat ni hamwe abantu baba bagize ntuze certificat d'honneur, certificat de réussite, certificat de participation, certificat yo mw'ishuri, amaformation baba baragize abantu gacu baha certificat. Simba hariya imyanyo yanyuma ni facture, ni facture, ariko barasigaza umwanya wo gukora ico ushaka. Ushobora kuba natanguye iki mugabo nkahinduriramo ikindi, ukuvuga ico ushaka cose kirashoboka. Bana ngaha for you ushobora kugira ico ushaka. Haba harimo ibintu byinshi cyane baba baragize, barakotse amasite makuru broad ikintu cyose ubwira kiba gifite amasubgroup: business, social, education, video, marketing, printing, card, invitation. Haba harimo imigwi myinshi cyane. Nk'ubu duhere ku ikintu wumva twohera nyine impano. Okay. Mvuga ngo dutangure duhere ku cambere tugenda turagira presentation y'ikintu kimwe cy'uko hama tugire ico dukuramo. Tugenda nk'iki cambere ijya white paper iziba zikoresha mu presentation nayo ya Zoom cane abantu bari kugirisha mu bagira ama presentation, ariko ni nkuko nawe ushobora kwikorera iwawe so ibuka byihotse cyangwa ugafata kimwe muri iki ukagisubiriza. Ushobora gusaba nk'iki nk'akarero yakaca kambere ugacukira. Okay, usonda ngaha kuri customize ugacuyisangamo ngaha. Iye ni ukuvuga ngo ni ushaka kwigisha abantu nk'akarorero, nk'ubu ushaka kwerekana dufate nka ari nka onatere nk'akarorero, ikintu kize mu mutwe onatere, icyashira hamwe onatere. Shavuga ngo yego organigramme yaho dufate hakaba hariho DG directeur general Kanta kamejo ku kenda mama we DG no hakaba directeur technique. Urabona nko directeur technique hama directeur administratif et financier, umudafa dufate hama chef de directeur abadirecteur ukuntu bagenda bagabana ntabonzi n'ubu rero ndiko ndiye nka dafe directeur technique nka na ressources humaines dufate ushobora kuba ari mu ba directeur des ressources humaines. Hakabaho nk'umudirecteur ajejwe nko kontansi nk'ibintu byo kugira nk'amatati yo kwaduka haba muntu ze haba indani. Directeur aux affaires intérieur canke extérieur sinzi ingene waba uvyita. Hama muri aba rero umwe wese akaba afise abatwara, ni ukuvuga directeur technique akaba atwara ntuze, akaba afise secrétariat à la direction. Uyu nawe akaba afise abaplanto atwara,
ariko rero n'uyundi akaba afite abaplano bari muri serivisi yiwe nka dafu nawe nakaba afite secretariat nawe muri secretariat naho hakaba hariho n'abandi mufite organigramme ukaba wejeje kuyikora yego abantu rero bakwibaza ati wabikoreye hehe n'ahandi atari muri kampi kugira ngo binyarukurane umwanya bibaza ati none wabyiyumviye gutubwira ngo ipange kugira ubipange bakwiyumvira umwanya wabigize ariko ni nk'uko ushobora guca ufuta ibiba birimo ukikorera by'iwawe nk'ibiye si impaka ngo bigumize ngo rero urashobora gusyonda nk'uku ibiye biriba birimo ukabifuta ukigirira iwawe ukikorera iby'iwawe uciye ngaha aka ni ako kwandika nk'akarorero nk'aka karandika ushobora kugahindura ibara ukandikisha ibara ushaka ukandika ariko aka white board akaba gakoresha muri presentation cyane cyane mu nzego nk'abantu bari mu manama kuri Zoom ushobora gukora amantuze abana harimo gome iyo mu gihe ibyo wanditse ushaka kubifuta urabona ushobora kubifuta cyangwa ukabisumbya n'iyindi kurere ushobora kugira intuze umurongo wanditse ukaba muniniya donc bivanye n'ibyo ukeneye wowe byose biba biri mu ngaho ukabiha amakurere ushaka abonye ukashiramo ibyo ugomba ni ukuvuga iyi whiteboard ushyiramo n'akarambiri n'intuze n'itaburo akahe ugashatse ukakashiramo nawe nako ukakagura ni ukuvuga ngo iyi whiteboard ikoreshwa hano abantu baba bakeneye kugira mu manama uko nibi ushobora kubifitira ibyo ngaho ibi byose ntushobora kubifita nk'ubu nciye ngahaye nka selection cyangwa canke nkagira ntuze ngaha controle A ntuze yose siondo twese kabifita hama iyi ten kuvuga ni indome igarukana ijya turaho nkwereke iriya tuhejeje gukuraho ahingiwe okay sanke controle A iyi ni yabaye A iyi selectionne tu ni controle mugacugira delete byose ushobora kuyikopya yego controle C ushobora kuyikopya ayishyira muri ntunsera ya muri PowerPoint okay aho tuza kuhashika tugeze muri enregistrement y'ibyo twakoze yumva ni ukuvuga ngo uhejeje gukora iyi presentation uca ugenda ugaca ngaha urabona ugaca ngaha uhejeje gukora ibi ari we wabikoze uca ngaha muri share ngaha hama kuri download hariho abashobora guca babipresentaniraho ngaha directement nimba ushaka kupresentanira ngaha ku mashini directement canke ushaka kubitereshareja ugatereshareja uciye ngaha ngaha hari option zo gutereshareja ushobora kugira nka image yitwa PNG canke ukayitereshareja nka iyi ushobora kuyishora nka PDF iyi mbwa ntishobora muri PowerPoint babitweretse ishoboka muri ubu buryo gusa iyi JPEG ni image PNG ni image PDF nayo ni format ushobora kugira kuyerekana mugabo ndetse ntabwo ikunda iyiza gukunda muri PDF na muri wiki okay iyo hejeje gukora ngaha muri whiteboard izi ntabwo zikoreshwa n'abantu benshi ni mu presentation yo muri za nutse za Zoom ushobora kugomba kuyibika iyo image kugira uzoyipresente nyuma
canke ugavuga uti reka ndayipresente ubu nyene iyo rero ushaka kuyipresenta ubu nyene uca ugenda muri presente ngaha abantu ugaca ubahereza muze ugaca ubapresentira haba mu nama haba kuri Zoom canke kuri mu isanzwe muri mashini nyene baba warabibitse ushobora no kubibika ukazobikoresha mu nyuma ushobora no kuyiha umuntu akagufasha gukosora ukayikopiya uku ugaca ukreyariye ugaca uyihereza umuntu kuri WhatsApp canke muri email ndabira ivyo ko nakoze ko ari vyo agaca yinjiramo ukamuha uburenganzira muri ya fiche yawe nawe azobona iyi gusa ntayindi azobona iyo nyene mumuhaye ko uzomuha uburenganzira yinjira hama aca gukosora aca gikoresha ico ashaka ico mwavuganye hama vyinshi ntavyo mbona bakoresha only you can access hano kuvuga ngo uca wemerera hano kuvuga yuko ibi wenyene ubibona wenyene ubigize ngaha n'abandi musangiye groupe baca babibona hama ugize ukuwe ni wane wifite link ugaca ukopiriye uwo wahayiriye wenyene ni wabibona kuvuga ngo uzorabe iyo ugomba gukora kubisohora ahantu yuko hariho ari wewe wenyene ko ari wewe wenyene ubibona okay iyo portage uku uyihaye arinda kugusaba uburenganzira ukaca umwemerera iyo wayigize ngo everyone afise link ico gihe uhaye link wese arayukurura utari wiruramwe uramwereka uramuha uburenganzira okay uyigize ngaha muri nuze muri ahaye abantu bose musangiye kamva bose baca bayibona ubibasheye arinze kugira twavanse dushaka kugenda sinzi ko ari ikibazo ufise ku ya mbere kuri iyi whiteboard nta kibazo ufise muri whiteboard tugende muri whiteboard ifise ibice bingahe whiteboard ni ibice bibiri donc ico ushobora gupresenta ubwo nyene canke ukayibika ukazoyipresenta mu bimwe okay format standard y'amapresentation ubu rero no kuvuga muri Canva umunsi turiko turaba whiteboard turaje kubibona sinzi ufise ikibazo ndashaka kwishura business nti muri whiteboard ahubwo whiteboard iri muri business twaravye muri business ngaha turi muri business twaravye whiteboard twaravye whiteboard okay dushaka kugenda par ordre de priorité mu bintu benshi bakenera cane ariko ntaco nuko natwogenda kumugongo kuni sawa nta tugende ngaha iyindi tufate doc hamwe na presentation tugende muri document iyo fyonze ngaha muri document rero niyi urabona ifise ibintu vyinshi ifise amadokima menshi dokima ishobora kuba dokima ya marketing ishobora kuba ari dokima ya questionnaire bano ngize questionnaire ngo irakwereka ugaca ucagura dokima ama questionnaire ishobora kuba ari dokima ngaha ibi vyo nitwe bijamo ni byinshi turaza kwiha nko gukora CV nk'akarorero canke dukore nk'iki dukore report writing amaraporo tubone turana project plan iyo ni ucugira muri ntuze aha muri customize templates ni ukuvuga ngo aha no kuvuga ngo ibi biba birimo urabihindura simaka ibi bintu biba birimo no kuvuga ngo igufasha kubihindura ukabigira ibyawe sample isanzwe Ndabona ni sample nyene nawe ushobora kucandika mu nk'ivyo wawe ngaha
Mana nkaya ni image bashize iriya ni image ushobora gushiramo nawe iwawe ingene ushobora gucapa iwawe ushobora guca ngaha muri elema ngaha elema mu ma elema ukazana rectangle ukazana nkaka ufate nkaka turashobora kugafuta nkaka hejuru ukishiriramwo elema yacu ngaha ise nabi tukazana iyindi nk'iyi aha ushobora kuzana ngaha mu graphique ushobora gushiramwo ushobora no kudashiramo kiriya ukazana nk'ikintu kimeze uku urandikamo indani nk'iyi nkwereke ushobora kugira nk'uku kwandikamo ni iyo ushaka kwandikamo uklikamo ngaha turanga project ushobora gufata nk'iyi image ngaha nk'iyi ugakopya control C control F ca kindi kiragiye ushobora gufata ngaha iyi hashi ni titre ukayizana ngaha urabona heda yaje ngaha andi project paragraph imeze nka word effect imeze nka word ushobora gushiramo elema ngaha ushobora kuyigira ikaza inyuma iyo imeze nka word indani karankundira guca tuvuga haruguru ushobora kuyihindura ibara ukayihindura bivanye na logo yawe ufise ingene isa ukahindura ibara hama ukayihindura inyandiko kwa kundi kwa word nyene ushobora guhindura inyandiko ngaha font ivyo bita noze ama police ukayihindura inyandiko wifuza wenyene urabona hama ushobora kuyigira niniya ushobora guhindura ibara nkuko nabikubwiye hama ushobora kugira kuyizitira ikirangora ni ubwoko nakunda gukoresha kenshi ndaza kubishyira kuri image niho nza kubikwereka ndaza kubikwereka kuri image iyi ni nka word effect nka word plus ubandanye uyikoresha plus uyimenyera hama bivanye na ntuze bakoresheje ngaha
aha font wakoresheje ari zikunda yuko ngaha ukagira muri board donc kakabana force canke itarike cyangwa ukagisurinya hama ukaca kugira link yane link ngaha uyu link no kugifuta hari nyema ubone bumwe bwo point bwinshi ushaka kugira canke nimero ta urabona aha naho ni interligne mu gihe ushaka yuko ngaha biba bitegeranye uca ngaha muri interligne ukabiduza urabona canke ukabigira bikaba kure na kure hama akanako ni mu expose bwabone mu biharuro naho bagakoresha kareka copy style iki sindagikoresha kenshi nkunda kubesha cast style kimwe n'amahane y'umuntu okay document ni ngano muri section gato no kuvuga rero iyo document wayikoreyemo ngaha uravuga uti ngomba nayo ndayibike nshaka kuyibika hehe nshaka kuyibika muri PDF canke nkayibika muri Word iyi muri document niho ikunda muri izo format zibiri ushaka kuyibika muri Word nyene kazoza ari Word nyene cyangwa ikabikwa ari PDF ushaka kuyigira uko ikaciba A4 ukayijana muri ukayiteresharije uko ukazoca uyisohora ifyo Metrana reka ndayibika ngaha muri teresharije kandi project mu kuyugurura ngenda uko kandi project acangira double click ngenda ariko ikiraza muri Word ni warabice yugurukira muri Word wabonye yugurukiye muri Word bisanzwe hama ugacibika ugacurindura ikorera mugabo forma ya mbere wayikoreye muri rya Word reka muri nanje ndabikorenda ngene noritora nkayiza nanje muri Word reke tugiye muri Canva genda ngaha muri Canva okay ugenda wugurure shasha wewe uri ngaha kuri biro ugende muri muzenge ucagura iyindi wicagurire forma y'ibintu something niwe ngira d'abord ngaha aha muri turi muri Canva ugomba ucagure ngaha muri Canva forma ushaka business plan tugenda muri ngaho customize ugacungura amazi ushaka iyo ari image ni image ucurugara ntabwo icyo bita kutwemerera guhindura rero ushobora kuhindurira ngaha mu bindi ushobora guhindura icyo ushaka ngaha muri ugacugira save ivyajemo navyo no kuvuga niya ntuze niya kimwe nshizemo ya template rero nkaho uvanamo ugashiramo by'iwawe genda hejuru hejuru yayo introduction okay cyakwihindura ngaho mu Cyongereza
ndabona ngo hindura ngo andika nandika icyongereza baca bandikamo amatekste yandi agitse bandikamo iby'iwawe Ari ikintu cy'ikivideo nigeze kubona. Kiri hino hasi. hasi Okay. Nico nangiye gufuta. iyo ni nka template urumva ni nziza template ni template urumva ni ugenda usubiriza amanuzeye aho haba harimo byinshi muhere Anyway, okay. Utu tubiringize. Kadufate ko ngiye gusevinga. Aka gatablo ngo bagakura. kandi ntacyo ariko ntacyo naho ngiro hanyuma janza hano mandayijane muri word ndaca muri telecharge download bakicagura hari wanyarukije batwa muri PDF turitonda subiramo banza byukare wanyarukije ucagura standard caguramo dokima ugomba gushiramo muri Word hama ni akati no kuja normale ziwacu caguramo akati ama download hama ucibika nyene aho nyene yibikira muri telecharge nta kibazo hama save registre uca ngaho ukayugurura muri Word ija yihitiramo ntuze mateko oya ngaha yamaze kuja gira file explorer ugenda uyisangeyo imyenda yamubanza ifite cy'uruguru kugira tuyibonemo ngaha aho ni Word niyo nukurayi twazana oya ni imwe twangaho tukibona ubugiye mu bindi ntasobanukiwe ibi ni ibimwe ndiko ndabibika kugira ngo uwo tutari ku mashop tubona iyo dokima Word ngiyi ni nk'uko urabona ko tuyibona ya dokima iri muri Word imwe twari dufise muri Canva aha ni kuba tutafashe ntuze ngira yose dusubire muri Canva urabona hari ikibazo ufise kuri Word urigize inyuma y'imashini wiwegaye inywa amazi oya inyuma y'imashini uvuye y'umuntu namaze kubona yuko bica
kumbe rero ikiza y'amazi n'imashini ntebe cyane akunda kuba amasanganya none yiroye mu ngabo haraza gutaruka oya ni precaution kenshi imashini y'ikizonga y'amazi wabonye nko muri dokima ikwemerera kubika muri word no muri pdf yego turaza gushikira perezida national iza kukwemerera kubika muri powerpoint turazenereza nayo aha ndabonye yuko iyi ni word nyene isanzwe urayidownloading ama ikaba fully downloaded then ugaca wiyemeza kugira ngo ugura iyo file for the fact that uba wamaze kwemeza yuko ugomba kuyirabira muri word iyo nyene ica yijana canke pdf ni wewe ica yijana ikagusaba yuko uja kuyisevinga ahantu mu mashini ukazoyikurayo ari muri pdf canke muri word ko wayishatse kubibika okay aho nahabonye ubuye tugiye mu yindi igira gatatu tugende muri template tugende muri presentation rero izi zikora muri niza zindi bakoresha muri powerpoint abandi ba project bafise amanama iyi rero imbere yo kugura template wiyumvira ico ushaka gukora nkumva nk'ubuye nkeneye ikintu nshira muri powerpoint nta handi nugurura muri presentation okay none iyi presentation nk'akarorero let's go to 2020 iyo nayo bifise amantuze menshi bifise ubundi bwoko ushobora gushora umeme famiye iyo ushobora gushagura reka tubwire iyi ni yose niyi nayigira amaso iyi nindi ifise amapaje ya mbere ya kabiri ya gatatu nk'ayo mapaje ya nayo ari muri iyo yonyine nayo ayibona none iyi nuguruye ni akafonyene oya iraza kudufasha iri mwaka kugenda gushika ngaha irimo utuntu tungahe ni ukuvuga ngo bivanye na presentation ushaka kugira ushobora kugira kwa dabuti ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu zose ukagenda ugira tereke nk'uko umeze cyangwa ugashiramwo vy'iwawe Papa sinjari kungura. ni kuvuga izo ni ukuvuga mu gutangura kuyikoresha kugira kuri ya mbere cyangwa kugira customize kugira ngo customize dufate ko ari umuntu ayise cyagura nga customize zose zica zizamo za zindi zose za page zose zica zizamo ngizi za zindi vyari ku meme famiye ugaca uhera ku ya mbere ugaca ugenda urahindagura ngaho icyo ushaka ugira nk'akarorero business meeting reporting on our progress and plan gusubira inyuma ubwize kuri control Z iyo usonze ku
ukiruka kadeparasa kameze nyene ijya Burundi ishyiraho ico ushaka nta kibazo ushobora no kuyigabanya taye turara taye urabona ko ubona iri kuri saka hanze kendo hari saka ahantu hashiwe banza kuyiselekte bacuka kugira kuri umuntu hariya cyangwa ukandikamo icyo ushaka ubusanzwe ucike mu bwenge cyangwa ugafata ryari byandika ukandika n'icyo ushaka n'iriya foto ushobora kuyihindura genda harazamo kandi okay urashobora capture letter okay genda muri element genda rero search wandikemo Burundi andikamo Burundi and urabona irakwereka amagrafike amafoto amavideo amashape haka ukaza shaka uje mu foto nizo zikunda genda muri element ucugira foto gate zibiritse genda haya mu mafoto ariko tubanza kuyiselekshana yireko genda muri foto gusa foto afanye photos okay iyo uronka ngaha ucuyigirise uyidepoza igirise depoza muri iki wagize nabi koshamo kabiri ngira koshamo kabiri kira yizane ucuyigirisa depoza ngaha yizane ucuyigirisa depoza muri wavyonze ko nkora kugira ukavyonda ukagirisa yankoreke apana kuklika kubanza vyonda ubujure ugenda ukirise depoza hariya nyene kwaka aho ayi paje ya mbere ukaba urayikoze ugenda mu ya kabiri muri 5 minutes ukaba warateguye text ugasanga iyo presentation imeze uko nyene isa neza cane nk'iyo genda paje ya kabiri urabe ico njankora ngomba mu gukora imyimenyerezo mba guca nza nyene ndatugira nk'ubu ngiye muhira nk'irya 10 minutes mfata nka 10 minutes ukagira akantu nkoze runaka muri presentation no muri image kuvuga umwanya wose uronse ugende wige kuri presentation nk'itwakoze hama ucikora rero ngaha tugenda mu ya kabiri nkwereke muri ya kabiri page ya kabiri ubuye ariyo ijyari page ya mbere ne page ya kabiri hariya tumaze kubona nka graphique mu magrafike ariho inoze y'Uburundi idarapo y'Uburundi mushobora guca uyizana nga grafike yo irakunda kuza mu karorero fanye n'ikikeneye sivyo amagrafike ni hari utuntu twinshi ngaho ushaka uducapo ushaka kwigirira muri presentation n'ikibazo hama foto video ushobora no gushiramo video muri PowerPoint nawe ni ikibujije uko zibamo washaka kumbaza ati none izi nuzeye uko haba ama copyright ndabifite uburenganzira cyane rwose kuko uyu yayizanye uyu yarahejeje akazi kiwe
wewe ico ukora iyi wayikoresha ariko wishuye amafaranga. wishyura amafaranga gute? Iyo wishuye amafaranga iyi kugira iyi fonctionnalité ukorana kwa twatundi nakubwira tumeze nka tumwe dukorwa tw'abisilamu iri muri pro abariko bakoresha nozeye kamva itari pro ibintu bavyemererwa batisha amafaranga twe tuba twayishuriye rimwe. Okay, ushobora kuyigira muri plan arrière iriya ikakwiramwo yose uciye ngaha utonde uruwa acangira hampra replace background ica yuzuramo hariya ijya image ariko ntabwo ari byiza ntugire ikibazo iyo yigiye nk'uko ntuvuye ngo harabiba yawe ndakwereke baca tugenda muri projet kumwe twari dufise twafyonze ahantu para bibaza ko vyagiye ariko ntabwo biba vyaroye donc iragufasha kugira kwa registra ntugire ubwoba ngo vyatakaye ngo nuko wafyonze ahantu bikavamo urabisangamo uciye hariya muri projet. Aha twamaze kubona aha muri ntuze muri ukwiritseko kabiri aha niho bibona bica biza buriya bidetashe muri background detashe mu video muri ntuze ushobora kuyigabanya uko ushaka simpaka ngo ruguma ari runini hama muri element ngaha wawe muri element hari ubwoko bwinshi hariho twabonye amafoto iyo usacinze nka Burundi par exemple haba harimo n'amaudio harimo n'utura audio film aho na audio ziba zirimo zivuga Burundi ntabyo barashirako ariko ari ibyo urondera ugasanga harimo n'amaudio frame nayo ntayirimo ntabarabishiramo ibi bishobonamo n'abantu nyine baba designing babizi baze gukora ama design graphic designers nibo babishitse kwa kiraso barahembwa aba babishitse ntabwo babikoreye buntu iyi platform ari amaheriba iyi programme je nayo kubikora ntandaca muri nze ko biba kindi naco kuri element amafoto amavideo amace n'ibindi turamaze kubona ka elements tugende kuri aka gate nako elements ni ikintu tuba tugiye gushira kurondera nshobora kurondera ibintu harimo ikintu cyose ukeneye ngaha nshake nandikemwo Africa ikintu cyose ukeneyemo ni nka moteur de recherche okay Africa baca bampa impuzu ya Africa irondera ikintu cyose ukeneye hariya muri hoteli kugira ngo tureze tukabitora kubera impuzu yari muri hoteli muvamo kubera ntari yayimenyereye mu Congereza genda hano mwaruvutse twashyize mu Congereza umuceri nayikuye kira ntacu element igira ico urondeyemo ikintu cyose ukeneye kurondera ndashyira mu Congereza subiramo kigira entre donc ni akamotere akantu kose ikintu cyose ukeneye entre ikikuzanira eske ukeneye graphique ukeneye foto muri ivyo ukeneye iki donc ikigucagutse icubwira ico ukeneye se hari iwacu nta birimo biba birimo entre biba birimo byinshi ugaca ucaguramo nimba ari graphique nimba ari video nimba ari iki
Entre. Ukuvuga kamva ibintu bigize ni byinshi cyane ntabwo ushaka kubimara ushaka kugira wamara n'imyaka 10 utarabihetse nkuko muyo ntuzi nyine wowe ushaka kuhakorera presentation ukagira title uciye muri date ukayiha kuri ushaka title kugira ironko mwite Hano nkacanza ngaha mwite ngiyate okay good. cyandika muri heading ukandika At cyandikamo Hansana hide plus bashaka tugana tuza kandi ucu pay bayituze cyane hano gatoya kugira ngo ntacu twituze for munze impenini ushobora guca kwigira cyane andika ibyo ushaka kwandika mu cyubigira binini Tongo estetike y'ugendo yimenyereza bukebuke cyo bimanura kugira ugire bibe naze urakireka muri vide kandi ufike muri vide amasuru klike ko rimwe klika ko rimwe kuri iyo text tugira akantu tumanura subira tuza noza ryari ka progress na katirero cyane cyane kandi klike muri text ushobora kwandika mu biharuro directeur okay. Twabonye muri element head text rero no design nayo ndi text ni nyinshi text nga uhora ubona abantu bandika ibintu bimeze bifise bimeze nk'uko Bana kone vote. Abantu bashaka kwandika nk'ibintu nk'ibi cyangwa kwandika bagira nk'uko cyangwa amatekste ari bizarre uko ushobora kuyiha imeze uko okay nanga kwerekana igabane head ama subtitle body ukuvuga sous-titre canke call to text ubwoko bwa ntuze hamba ukayihindura inyandiko iyo ushobora kuba wogira byose ukabihindura cyangwa ugahindura kimwe warabaje design n'ibyo twacafye mu gihe hari n'ibyo wacafye wowe ama design nka ukeneye kuba mu windi form nk'ubu dufatiye iyi template na kundi ku rupapuro rwa kabiri sivyo nyine yuko rugira ari uko yindi dasa ni jonko kabe kaze gusa neza nshobora guca ndondera iyindi design y'ubundi bwoko muri izi avuga nti nshaka yuko nigana ngenda nk'iyi
ndayizanamo kuri rwa rupapuro nk'uko sivyo ngaca ngira remplacer iyo page ihari ya page ya kabiri urabona ibindi zagumye ari zazindi mugabo uru ciye nshaka yuko rugira iyindi design ico gihe rero mu gihe rero amatemperature dufasha rero bidufasha kutajagara ngo tugire ibintu biri shambarite nk'iyi ya image ca ndayisubizamo nciye muri elema aronderamo nk'iyi nkayisubiriza sivyo hama iyi nkayigumiza uko nyene atana kimwe ntushijemo Ngatara kagumari nkabigumizamwo nkirinda kubikora ko ngo bigende bikitse nkagumiza kwa kundi carikira niho impuzu zociguma imeze neza mbehoho nkaha ku ruhande iyi ni foto ushiza nk'iyi fate ni foto y'iwawe hano ugaca ugomba kuhashira iyindi foto ucuca muri elema ca muri elema ufite biriya biba birimo ibi twagize muri shereje ufite aka muri hano manuka n'indira nkwereke iyo umanutse ngaha hepfo muri ntuze ukamanuka hepfo uzobona ikintu bita frame frame ugaca ugira ico ushaka kugira nko muri frame ushaka kuzana dufate nk'ifoto ukayishira nko muri telefone nk'akarorero ngaha ukazana ikintu bita frame ngaha ugaca ugenda ukazana muri elema nyene donc ahandi ko ndakwereka twaba tukiri muri elema mu nyuma turaza gushika hepfo ubona ahandi ushobora gukora image ugaca wandikamwo baron par exemple so ibintu binje mu mutwe foto acangira nshiramo nk'iyi nk'akarorero wabonye ifoto ikintu ngo kubaza ni nk'uko uhora ukagira design y'agakantu kamwe ugaca ushira ifoto yawe ngaha ukazana nkahashira ifoto yiwanje ngaha ukazana iruhande nkaca ndashiriya ndayishimiye nk'ubu rero ikabonekana umengo muba mwari kw'ifoto twari kumwe ivyo bikorerwa muri kamvira bikora reka ndakwereke ico gihe uba ufise ngaha amafoto yiwe ndayishimiye se ushaka kumuburamo ngaha nketranda nitse nepfa nashaka kuburamo ariko biri online nta kibazo urabibona okay nkizi tsiwe ubu jefse shaka kwishyiramo n'uyu muntu nca ngenda muri frame ngaha nkaca ndondera frame imeze nk'uko numushira ushaka kugira ifoto zibiri sivyo kuko nkazana frame irimo nuko ndayishize inyuma reka ndayishira iyi mwanza kuyifuta iyo ushaka kuyifuta reka ndayifute nk'iyi nkazana frame urabona ni frame irimo zibiri nacaguye kangere nzane iya ndayishimiye ngaha ntishobora kubura nk'iyi aha urabona ko irenze ko nca nkirikamo kabiri nca ndayizana ikaciba niniya nk'ubu ayingana kuriya urabona iruhande rumwe buri iriya by'inyuma ashobora no kubifuta biriya biri inyuma yiwe niyo nkwereka biriya by'inyuma yiwe ndabifuta remove background biriya by'inyuma vyiwe ndabifuse hama nshaka kubishyira hamwe na ntuzeye na irema hani inyuma yiyo hajya hari background ushobora kuhashira ifoto y'undi muntu kamengo bari kumwe muri ico gihe rero uba wayizanye ico gihe ntuba wagize frame hamwe nyene uba wabikoze ico gihe uba wayizanye yonyene frame ndayikuremo uba wayizanye imeze uko yonyene sivyo
ugacugira remove background urabona haca nzana iyindi dufate bari kumwe na nk'iyi baba bari kumwe na Moise Petero Nkurunziza urabona iyi foto nayo nkaca ngira remove background hama nkaca mfata nkayigira uyu nkayinyegeza ya kera sivyo nkaca nzaniye ibi kugira ndabifute canca muri edit image aha nkacangira nka magic erase sivyo nkaca mfuta iyi nkacangira erase vya bintu vyo hirya nabivuze nkaca mfata iyi nkayishira ayagarandisa gatoya nkaca ndayigira background layer nkayishira inyuma muri set background nkaca ndayizana nko ngaho sinzi imetera nuko nazanye iyigize ego Papa, utanguye ikiri yose. abonye Voilà. bifa Attends. Urabona ko tubona umengo ni kwa kundi uhora ubona babikoreshamwo thumbnail za YouTube n'ibyanyu aka n'akarorero ka baba ari public kandi ifoto z'abategetsi ntabwo ziba zibujijwe gukoresha kuko ziba ziri public na raison de figure public mbwa nk'ubu nofata nk'ifoto y'umuntu uwo ari we wese ukayikoresha ngayo bishobora guhana mbwa kubera bari umutegetsi persone public canke abantu baba bari mw'ibarabara abo nta kibazo ikibazo nk'uko ufata nk'umugore wa naka ukamufotora hari icumuzanako canke uwundi mugabo ari we wayifotoye canke wayifotoreye ahandi mutavyumvikanye niho bica biba ingorane tumaze kubona kuri Elema kuri design nakweretse yuko ari kugira ngo uzane akandi ka design donc iya mbere rimeze kuriya ukeneye iyindi ya kabiri design ukagira uko remplacer cette Elema muri iyo page ukayiha muzeyi ukayiha uko ushaka ugacagura muri iyi hama kuri design ni ugucagura template mu gihe wamaze kwinjira kuri Elema ni ikintu cose ukeneye aha barimo ibintu vyo ngira ngo vyose nakubwiye bivanye nuko ushaka gushiramo rero amafoto menshi frame ushobora gucagura babandi uhora usanga bafise amafoto menshi bashizemo amafoto menshi kuri YouTube ukabona abantu babagerekeranije nawe kenshi babaciye kazana nk'iyi grid y'abantu ya nazo zitatu iriya canke kariya kaba k'amafoto atatu mwenda reka tugire grid nico kimwe na ntuze nico kimwe na frame n'izi mockup nazone zikora nkaco kimwe ukabona umuntu bamushize muri telefone ukiyumvira ingene yashitse ukabibura canke ugafata nk'uyu muntu nk'iyi foto y'uyu muntu ukaza ubona yanditseko image nk'iyi par exemple ukaca uvuga ati reka mfate yambare nka ifoto nshobora kuba nshizemo mfisemo mu ma Elema ngaha
aha muri downloads ushaka kubikura mu mashini ifoto nshaka kumwambika uyu nafate nka Pacifique bari kwadukurikirana batabona ko umengo twagize bose tubahe abo bashaka ushaka kuba okay nk'iyi ngoma ndamushiremo ngaha sibyo babonye yambaye nk'impuzu yanditseko Pacifique n'umuhatsi kandi ntabwo bazinanye ushaka gufata ushaka ko bikoze gute mfate nkandi ngenda mundi mushaka kuba mfise muri mashini ushaka kuba mfisemwo nka ajya kandi nka bunyoni par exemple gashemo nka bunyoni Mwetre bunyoni sinzi ko nta mfisemo ngaha oya mfate nk'uyu andika ndakugarika ndakugarika karanda kari karimo hari kwereka ibonyana atarimo niko ntayishizemo aca ngira nije mba narazinjizemo ngaha ni ukuvuga aba bantu bashobora kuba narigeze kubandikako ni kuvuga ngo nshobora kuba narigeze kubandikako uca ukwegeramo gusa gacijamo indani wabonye uwo muntu nta n'uwabatse afite iyi kamva yarorojeje ibintu ku buryo udashobora kubimenya okay aha ni aho ni muri turacari muri ntuzeye turacari muri presentation oya aha umanuka turiko turamanuka tugeze ngaha tugeze muri upload tugeze muri aha ayi twakoresheje text twabonye ko ama text iyi brand vraiment ni gake bayikoresha abantu iyi ni amakureri wo warakoresheje ya noze y'amashira hamwe ibi ni biri puse nta muri noze simbona ko yapfuye kuvugira donc ni nkuba ari nk'u Burundi washizemo nk'idarapo y'u Burundi urabisetinga ukavuga uti ushaka gushiramo idarapo y'u Burundi ajya amakureri yayo ukazokwama uyagize nk'ubu ushobora kugira setting ugashiramo donc ibi n'ibindi brand reka tugasimba reka tugende tugasimvye kuko dusamaza ugasanga tubavanshije twari tugeze iyo ndabibuze ngaha nca ngenda muri home aca ngenda ngaha muri ya yindi duhejeje gukoresha okay guca ndayugurura twari tugeze muri pana project aha twari tugeze twari ngaha iyo ukiretse ku kabiri niho haca haza ibi tuje muri upload n'amantu ziba warashizemo n'amafoto wewe je mba narashizemo ngaha aya nayo mba narakoresheje nayo mba narakoresheje jewe okay hama text tools iyi ari abanditse ko ngo ni draw mu gucapa tools ama tools yo kwandika bukoreshwa cyane nk'abantu baba bacapa nk'amatools ko kwandika canke amashape ngaha ama rectangle to aka nako ari abandika ko ari draw aka ka tools kahora kanditswe ko draw singene bagashitse mu tools aka kaba karimwo ibi ni byo guselection ubibaka we ntikushobora ko iyo karamu ni specific uvuga aka tools uri kuragira ntuze urayikoresha tools mutu harimo ikaramu harimo ama rectangle amakare ama triangle ubona ngaha yashitseho ushobora gukora akantu umwanya mutoya ga triangle dukeneye kanutsenye
ubu buntu benshi barabukoresha bariko baragira ama explication imirongo mm, imirongo ushobora kugira umurongo ngaho ugororotse umurongo wa kurbe nkiriya mm, n'umurongo ugenda uhotamanze uyu umeze uko. Umuntu design nk'utu twose yaduterateranyije akoramo ikintu kizima utu turafasha text nayo no kwandika aho uzobona ni kuvuga text urabona ngaha barimo amafreshe haragiye ushaka kwandika ukakenera fresh wazanye kamwe ngaha ushaka kugira fresh wabonye ko kabaye agafresh ushaka kugira agafresh karaba hirya ubona fresh karaba hirya no hino ushobora kukagira aka uri gukora nka organigram uwo bukenera uye ibi nivyo wanditse udonko ngaha aya twari tugeze muri uti no kuvuga biri mu tugucapa ibi vyo hejuru navyo hariho inyandiko taye ikurere ry'ikintu nk'ubu ntumenye yuko iki gihindura ibara indani nagaca gisa na rouge hose nkaca ndagihindura ihindura amazi ihindura ivyandiko ivyandiko nk'ibishaka ko bitukura congera wabonye ko vyahindutse hama iyi ni gusurinya iyi ni kugira majuscule minuscule ivyo ni nka word isanzwe nkawe effect ibi turaza kubishikira muri word ibi byo gukora neza muri image nk'ushaka kuvyanima nk'akarora ushaka kuvyanima waba uriko urapresenta akaza kubona amanimation waca ubigirira muri iyi animation kwa kundi uriko uragira kona bicupa umuntu ari muri powerpoint ariko abaza ku export yego urabona nk'uko animation yari isanzwemo ngaha iyi nayo ni animation irimo okay wejeje ntuzeye ngaha project nivyo washizemo muri vyo ma application rero biravyo nivyo bindi ari vyinshi iyi ni ama application usanga kujana ku bindi vyo hanze Papa narusha kento mukeresha narusha gukina hano upload tools application nk'ibi Papa genda ruhuke rero ibi vy'amantutse rero urabona kamvu irashobora kugukorera ibintu ukayifatanya n'ibindi vyinshi ugiye muri app rero ngaha hari ivyo na je nobanza kwiga ibi muri app muri app nzokwereka tukeya amaze kumenyamo ntabwo ari vyinshi kubona ibintu vy'ama AI voice ushobora gushiramo amajwi mugabo vyinshi ngaha bimwe hari ivyo urinda kugura ukwavyo kugira bifatane ushobora gutranslate urabona hamwe vy'ama QR code vy'aba bafise ama QR code bagenda basikana abantu binjira iyo uyikore wishireko ushiramo iwerere ushizemo nka iwerere ngetura akarorero kaza generate code nk'iyi urashobora kwibaza nk'iyi nk'ubu ugacishiramo nshize ingizi nk'uko nogira iyindi sivyo rero abantu bazoza kuyibona presentation bazoca bagenda bafate telefone abantu muga nk'ibi ntibashobora kubibona ibi kubera bitari mu hera wabonye ya kiara ko wabonye kaza bukempa ko
kuyisikana tuvugiye ukayisikana none wayishitsemo gute wayikwiye ngiyi nayikreye nga wayikreye ugacuyizana nga ikibakreye shiramo nk'iyo wimvira site web ngaho kugira abantu bace bayisikana website kanaka website naho gira kampa.org.com ama customers oya iyo ntabwo ari site .org.com.bi ndondera QR code QR code quickly ufise website site website abantu baca basikana iyo QR code nagwa akaroka kaza bukepwe none urafise website iwawe nubuye nk'abariko baradukurikirana nk'ubu bashobora guca bahagarika bagaca bayisikana baza babona iki iyo tuza gushiramo dukore nka kamva nk'ubu bagize amakenga baca bayihagarika aho tugeze bagaca bayisikana kika kuri generator kera wahejeje kera kote kuyigira fata telefone yawe uyisikane sikana nk'ura rondera ajya hejuru uramanura telefone yawe ingana cyane ndashaka kubereka ariko ntunze reka ndakwereke mwe ndashaka kubifata reka ndabereke uca ugenda ku telefone yawe uca ugenda ukarondera ahantu handitse QR code ugaca uyizana ngaha wabonye ko byajeho uca ugurura kera kamva kabayishikira hahandi nari nashize iwanje mwariho niberekiremo kaza bukera kaza bukeye platform reka nayo ngende ndabereke tugende nka muri QR code upu voilà kera kaza bukeye nguyu hariho wabonye site yanje icaye group gira iyo nyene nishoboka kuko gira kirifugura ko nta .com cyangwa .org iri haba ari website kiri kintu gifise .org.com.bi no .com nimbibaho nga iruka reka tuyisikane nayo tugira QR code kutugira ngiyi katuyugurura turayo kwiba fora ntayiri iyo site iyo ntibaho donc bavuze witabaho kubera iki ntabwo iba canke icapa yarigezeho ikaba ntabwo tofete .com ni uba waraguze izina mukagira website nema website nayo nzobereka nyene bayakora ntihagera reka sico wimviye nikiba kihari iyo oya twisikana ngiyi acavuga ngaho fora ngiyi site yabo nkiyiba services welcome to ni site iba what who and operate RSS ni sekanirindi ni kuvuga rero wewe nuzeye abakiara code benshi ntubazi nk'inakora biba yakoreshejwe mugabo rero umenye ko niyo ati the QR code ifise nta done uzakuronka abantu bazokugurura muga nta done yawe iyo ukeneye done rero yavyo ni ukuvuga ngo ucuja kuri platform yemera kubika amabanga ya QR code uzobona uharura abantu basikanye ingene bangana abana bayinjiye iyi niyo gusharinga gusa biba bisanzwe okay ikindi nzokwereka ari byinshi nzokwereka bindi biba birimo muri ndetse
tugeze muri nutse tugeze muri application hari n'ibyo naje nzo kwiga shape ni amagraphique ibi by'amantuze ibi by'ama ushaka kwishira muri turabe aho tugeze turako twokabanga. Okay, ushobora rero kuba uhejeje kugira presentation ushaka guha abantu. Turamaze isaha n'inusu mbere. Isaha n'inusu naza kurenga. Shaka yagetse. Isa. Turashaka kugira ibutogeno kugira exercise. Ubutaha abantu bakandika muri commentaire nyene babibonye ejo bakazoca batubaza ibibazo turiko turiga ivya kabiri nawe tukabishura. Baza babashize muri commentaire. None nk'ubu jewe ngiye gukora exercise baca bibona ivyo ndiko ndagira. Oya ibi niko abamba nabifashe abantu ndabibereke bavyigireho nabo. Ibi ni public donc ibi nta kibazo abantu bakora hari ibindi bintu wakoze. Oya hari ibintu nakoze vyatumye aya majwi tuyabika navyo nzobishwereka. Okay. None ndashaka yuko iyi platform shaka hazogerege nk'inyuma y'amezi nkangahe turiko turiga hagira abantu bavuga bati jewe ndafise campagne ndafise business nakuye muri biganiro vyacu tuba turiko turagisha apare yuko tuba turiko turafashanya turi babiri hari abandi bantu benshi bashobora kuba barakurikirana ejo bakagira amakomantere tukabishura turiko turakorera hamwe donc pratique bari yuko tugenda turi babiri tukiga bigahereraho ukabimenya n'ivyo mugabo nk'abantu 15 8 bandi baba bavyigiye ngabe birafasha yuko community ikura umunsi tuzovuga tubone tubishira online tuzobikuraho tuvuge tuti kubiti ubwo nshaka nkorere nivyi wanje n'amabanga yiwanje sinkeneye ko ariho ubibona tugaca tukigira ko ako kantu uzobukeneye gukora ku buryo uyikamba iba ubuzima. Okay, urereka tugende tugize ntuzi hari elemani ki elemani hejuru metro na tumaere manga elements applause elema irimo byinshi graphique irimo ibintu byinshi cyane urabona n'ibiharuro twandika kenshi nk'onatse nk'ibiharuro nka urabe engene bayiguhinga ntera izokona hazo ikoreka n'umuntu w'ikiraga akamenya ko ari bapfutse canke ukagira na shape nga ukandikamo ukacushiramo image ufurondera yerema ukacushikutamo nka video canke foto bareke shamo nk'aka image ukacuka kwitamo nga muri cyangwa shamo urutoki wabonye cyangwa ukayigira imeze 2 3 4 n'ibintu byinshi cyane reka dusezera bariko baradukurikirana ahama nabo utaha nimwagira ikintu mukenera kindi nukumbaza muri commentaire tuzobishira ku ma platform kugira twige hari ibintu umuntu yigungana kandi ibi bintu biri public ejo birashobora gufasha umuntu yashaka kuvuga ati jewe warampinduriye ubuzima kubera kamva tugafata umwanya wacu tukawukoresha amasaha isaha imwe ku munsi canke isaha imwe mu ndwi ama ibibazo bagiye babaza tukavyishura mu yindi ugasanga turabafashije kandi neza bikagenda neza bagire rero share bagire commentaire tubone ko tutariko dutamba twirorera murakoze.